Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizira komeze neza mu rusumwiriwe cyangwa muramutse bivanye na mwere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV. Yes, nkuko muri kubona turi kuri Love Center aho hari ihiganwa ry'abaririmbyi b'indirimbo mpimbazamana z'indirimbo za gospel, aho hari ihiganwa ridasanzwe ry'umuririmbyi mwiza, ry'umuririmbyi aririmba neza, aho hari ubushimwe butegekanije. Uwa mbere ategekanije agashimwe k'amafaranga gera ku $1,000 $, uwa kabiri $500 $, uwa gatatu n'amafaranga $200 $. Murumva neza ko ari ibintu vyifashe neza. So bana natwe bogira mone ibirori bigiye bitandukanye kuri uno munsi. Yes, twashoboye kandi kuganira na bamwe mu bashitsi biteka muri kino kibanza, katuganirize nabo kugira ngo kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Bon, je nitwa Itete Contente, ndi umukristo, hama igikorwa ngene kibonye niko kiza cyane, kiriremamwo umutima abantu cyane wo guhimbaza, kandi biraryoshe cyane kubona abaririmbyi n'abaririmbyi b'abarundi kazi ba impano zabo zishigikirwa cyane mu guhimbaza Imana surtout. Ikintu kiryoshe cyane, Yesu ariko aramamara. Cyo nabwira abandi bashaka ko bashigikira abandi bose, bashigikire naba bahimbaza Imana, nibaza ko nibo bambera kwe gushigikirwa. Natera kamo rero babiteho cyane, bibabera akarorero keza, n'ikindi gihe abandi bose baze barashigikira. Organisation ya bien, abantu bavyitavye ni benshi, biraryoshe, bari mu mutima wo guhimbaza cyane. Basi bon, si higanwa singi n'umutima wo guhimbaza. Murakoze cyane. Nitwa Ishimwe Kolize, hama ngene nahashitse nuwo dukorana yantumiye, hama numva ibintu vyiza byo gushigikira, hama ndaza, hama navyakiriye neza kuko la présence de Dieu est là, hariho ubuntu, hariho ugutekana kuva kuri mutima mweranda, hama nohamagarira abandi ko bovyitaba kuko ni igikorwa cyo gushigikira. Umwe wese afise uko ahimbaza Imana, yaba mu majambo yaba mu ndirimbo. Ego ivyo navyakiriye neza kuko urumva hariho abantu by'ukuri umwe wese arafise uko aninahaza Imana, imba arico ashobora gutanga kugira ashigikira abandi bahimbaza Imana. Nibaza ko ari ibintu vyiza cane. Ego Imana imwongerereza aho yakuye, ko bogwira kuko Imana
uyihaye ica yongereza. Nibaza rero yuko bogwira ko ni igikorwa ciza co gushigikira, hama uhaye Imana ntabahomvye. Ego murakoze. Praise God. Mbega mwari muzi ko igihe cyose ufasha akanya uri kurasenga usengera imitwaro ni nziza cyane, ariko icyo kizana inyishu y'Imana ku buzima bwawe. Ariko iyo ufashe umwanya wo guhimbaza no gutazira Imana, icyo kintu nikizana inyishu y'Imana mu buzima bwawe, icyo kintu kizana Imana mu buzima bwawe. Nitwa Nerinzo Mukunda, nsanzwe mpagarariye kino gikorwa ca Nasibu Chance. Hama iciyumviro caje gute? Nasibu Chance ni umujene yarasanzwe aba hano mu Burundi, asanzwe ari mu baririmbyi batandukanye, aririmba indirimbo mpimbazamana mu maeglize atandukanye. Hama acaraja muri competition yari kiraba yabereye Etats-Unis, yahuza abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye. Hama araja ku maradiyo, araja kubamenyesha amakuru batandukanye kugira ngo bamuvote ashobore kugenda nawe muri iyo competition. Amaze kuronka amavote aragenda, acaja mu rusengero runini yagwa hariya muri Etats-Unis, mu bisanzwe asanzwe ari Arizona, ariko akabasengera muri eglise yitwa Dream City Church iri hariya. Rero amaze gukora ibikorwa acavuga ati jewe ingene nashitse ngaha nuko hari igikorwa nagiyemwo ndakora kiratuma mba ngaha, none ni gute na jewe nshobora gufasha ugwaruka ruririmba indirimbo mpimbazamana guhari iwacu kugira ngo nago rugiraho rwigejeje. Niho rero yaciye ashiraho challenge ku ndirimbo yiwe. Hari umuntu aca yibaza ati mbega ni kubera ko atatanze ubwo buryo kuri uwo mujene ngo agenda asohora indirimbo. Nibaza yuko ari kwereka ugwaruka iyo umuntu aguhaye ukuboko ni ukumenya kugucakira. Yaratanze indirimbo kuyisubiramwo gusa, ukagira ka video k'iminota 2 ukaca ukamurungikira, hama bakaraba nimba ari sawa bakaca bazishira kuri platforme ziwe yari Nasibu Chance Music. Bazishizeko uwo mujene rero akazi kaca gatangura, nukuvuga niwe yacarondera abantu bamuvota, yaca agenda ku maeglize yabo, hari n'abagiye ku mabus akabwira umuntu ati mvota, bisigura yuko il les a tendu la main. C'était à eux rero bo kwiruka, abo bajene bariruka bararondera babavota. Hariho n'ababishizemo ubunebwe nitwovyanka kuko ama challenge murabizi, murabamenyesha amakuru, muragenda mu biteramo vyinshi, n'amahera yashizemwo n'amahera menshi cyane, abantu benshi batavyibaza yuko bishobora gukunda, baguma bibaza ati none ivyo bintu nivyo. Benshi barabitinya mu kubijamwo, ariko harabonetse ugwaruka gwavuze ati no, twebwe aka karyo niko ducika, reka tugacakire. Rero baca baragira amavote, tuca dutora abajene 21 barashobora kuja muri iryo higanwa, bararondera babavota. Rero uno munsi ni kugira ngo tubirangize kuko byatanguye mu mezi 2 aheze. Ni gikorwa cari kimaze igihe kitari gito, turaha umwanya abajene kugira ngo bashobore kwivotesha. Rero Nasibu Chance yagumye mu mutima wo gufasha. Benshi baravuga ati none umuntu ariko arafasha nukuri abishiramwe uburyo kandi atidoga, babone yuko uwo mujene uno munsi aza gutsindira ico $1,000. Avuga ati jewe naragiye muri competition, ati indirimbo mfise nashaka gusohora vyari vyaranse canke umugambi yarafise wari waranse, antuka muri ico $1,000 ntashobora kubura umugambi umwe basa ashobora gukora. Ni naco cifuzo cacu dufise. Benshi barakora ibintu bakavuga ati none biherera he, azoyakoresha ico ashaka. Nitwinjira cane mu mugambi w'ico azoyakoresha, ariko icifuzo dufise nuko uwo mujene akivyaza umusaruro. Uno munsi canke mu mezi 6 canke mu mwaka azovuga ati jewe naragiye mwihiganwa ndashika kuri kino kintu. Ni wo mutima rero turimwo. Hama nkuko mwabibonye muri clôture ntitwashatse kuza tuvuge ngo urumva
ngo reka ba performing ivyo bakoze, oya barabikoze barahejeje, ariko uno munsi ni kumenya ngo babandi batatu ni bande. Mu kubamenya rero ntitwashatse kuza ngo tugenda ahantu tubivuge, ariko tuca tubishira mu mutima wo gutazira no guhimbaza. Aba bajene ntibari bazinanye bamwe abandi bari bazinanye, ariko kuba bari kuri podium imwe bariko baragira present worship mu mutima umwe nukuri biranezereye cyane. Rero igicapo nuko tuza kugira uwo mwanya hama baraza gusubiramwo ya ndirimbo. Si umuntu umwe aza kwisubiramwo, ariko twagize bwa bumwe bw'aba jeune baza kugira ico bayikoreye bayipresente, niza kuba ari nka signe yo kwerekana indirimbo bagiriye ko challenge. Murakoze gose. Ndabibutse yuko nasibu chance, nibaza ko benshi muri ngaha mwabonye ko nta jury mubona yicaye ahantu, ariko jury twayirondeye ahandi. Nasibu chance yarondeye abantu bari muri Cameroon basanzwe bakorana, nibo bafashe ico gikorwa cyo kuraba umuntu wese ingene yagiye arabavote. Bisigura yuko najewe ndabihagarikiye sinzi watsinze. Nukuvuga najewe nza kuba mu batangara mu bandi. Namubwiye ati turamuhamagara kuri Zoom, araza kugira ico avuze ashikirize nabo bantu batatu, najewe ndaza gutangara mu bandi. Bisigura yuko twaragerageje kugira la différence y'ibindi bintu bisanzwe bimenyerewe. Oya nukuri nta kamwana wa mama, najewe ntawenzi. Imana murakoze cyane. Banje kwanza kuvuga ndashimira Imana ku kino gikorwa yatwijeje, kuko si igikorwa cyoroshe. Imana ni nziza cyane kubona uno munsi twashikiye uriya munsi twari turindiye twese. Uwa gatatu shaka mukome amashyi menshi cyane. Kabiri, sheke yugira kabiri abamwerekeje. Murakoze cyane. Hama ku mazina nitwa Alpha Mukulima Bagenderezi, nkaba ndumuririmbyi kandi ndakunda gusenga kandi ndakunda kuririmba cyane. Hama muri jewe kweri sinzi ko ngene no bivuga, ariko ndagyowe cyane gose kandi byabaye surprise kuri jewe kuko navyo nari niteze ko nzakuba wa mbere. Je novuga yuko nabanga nakoresheje, ariko je novuga ko n'ubuntu bw'Imana bwonyene, kubera ko nabandi twari kumwe nabone barakoze, ariko mu bisanzwe abaye competition umuganya aba ari umuganya wenyine. Akajambo no mutekera nuko ni kumushimira kuri initiative yazanye ya challenge. Nukuri byatubere kuri twebwe, novuga yuko ni sinzi ngene no bivuga mu Kirundi, n'urugendo rurerure kabisa, kuko yari competition igira 2 mois, kandi kugira 2 mois arondera abantu nyene yari igenye n'abantu usanga nyene uko abwira umuntu nora usanga ariko aragutuka cyane, ariko akubwira ibintu bitameze neza. Nukuri na Steve chance ndamushimiye cyane, kandi Imana imwezagire cyane kandi ashishikare gukora n'ibindi bikorwa nyene bikomeye ngibi. Murakoze cyane. Nitwa Nyabenda Siriac, ndi kumwe n'umukobwa wanje yitwa Ishimwe Saha. Hama je kubwanje numva nezerewe cyane kuba nashe kubu wa kabiri. Byanyeretse ubwizigwa bw'Imana n'urukundo Imana idukunda. Imana yanteye intege, sanzwe ndumuririmbyi ahimbaza Imana muri eglise. Rero ni natewe intege n'ico gikorwa Imana yankoreye ciye muri uwo mwene data. Ndashima Imana ku bwa Nasibu kuko yazanye kino gikorwa. Ni gikorwa kitari coroshe, ariko caranshoboje gushikira n'abantu tutari dufitane n'imigenderanire. Urumva ugiye kubwira umuntu ngo akuvote ufise ikintu mufitane imigenderanire myiza ntiba vyoroshe, ariko kubera kuzi ko afise Android urumva nyene
yaramfashije rero gushikira abo bantu ubu imigendane ni myiza cyane kandi ko yariyumviye ku baririmbyi byerekana canke bigaragaza umutima w'urukundo uri muri we wo guteza imbere canke gushigikira abandi baririmbyi bagenzi biwe. Imana imuhezagire cyane. Ikintu ca mbere kwanza nuko yagaragaje ubwizigirwa ku Mana no kuri twebwe kuva bitangwe gushika bibe na cyane cyane ko yahisemo kubihereza abandi bantu bashobora guharura amajwi uko yagenze kugira ngo bigende neza. Ivyo byanyeretse ko ari umwizigirwa. Ico kintu ni ciza cyane nagikunze gose. Ku mazina yanje nitwa Irakoze Anila, nkaba nsanzwe ndi umuririmbyi, hama ndanezerewe. Ntegeza kunezerwa kameme. Nyuma y'amezi 2 duhiganwa n'abandi, sinaniteze ko nawo muri batatu mugabo antuka ndanezerewe cyane. Umushira mutwe ngo mbuwaka ariko usanga bayedeze nyene uravyiyumvira ati peut-être nobu wa kabiri canke wa mbere mugahagera bavuga ati reka ndavyikuremo ndindire sinaje niteze ngo mbuwaka mugana avuga ati kiba nico nyene. Okay, Nasibu ntabwo twabisana tuzi naye nta no narinzi nibaza ko nawe nta nuko yaranze twahujwe nyene n'ikikorwa ciwe. Hama kindi nomubwira nuko yarakoze cyane, Imana imuhe umugisha kubera ko abarimbi tuba dufise impano bien sûr kandi dufise n'amarêve mugabo bakareka kuba exaucé bivanye nuko tuba dukeneye uburyo. Tuba dukeneye uburyo rero ko yarimvira iki kintu aradufashije kuri mwe tuba dukeneye. Nomubwira ngo Imana imuhe umugisha kandi abaye mwizigwa cyane. Tumenyereye amakompetition menshi ngaha mu Burundi ariko atabishitse bikarangira nabi mugabo twebwe nukuri yabishikije. Cyo nshimye muri iyi competition kuri jewe iyi competition yatumye tumenya n'abandi bantu tari tuzi nani kubera ko urumva ko batwegije kugira amavote abantu bakuvote rero kandi twarusanga mu bagenzi bacu ntabwo bikwiye birakira ko turondera n'abandi rero twaronguye abandi bagenzi twari dufise. Ico ni kintu cyo gushima cyane kuko uyu muntu afise abantu agira n'ibintu ico nogaya ntacyo mbona kuko byasaba ingufu zacu nitwe twagira ingufu ku ngufu zawe nyene ntacyo nombona nogaya.